bwari bwanakiye twinze kuryamira isuka nayo baranayikoresheje ntibanayigongoye God have mercy upon Madame iyi ngoro no kumuryamye hano ubona bwakeye cyaha tuje gukora us. uraryamira kandi ubona ni nyamasiza yagize abandi barodutanga gutera uguma wiryamiye aha mugabo wanje numva ngwaye ngwaye hano mvume biri wose nahuraguritse bajya sinzi naho iyo muntu ngakonza gushikayo umviriza yarahubwiye ubonye imugwaye sibyo ukiguma ngaho sigo barondera utukurya jewe niza gucanza ndazi sanga wadutunganije ego ndaza kwandara kuraba koza gushobora gusa naho gwara nari twe n'umugongo n'umumenga wara oya gahantu mva meze nabi mugabo wanje sawa genda je ngiye gukora handi mu ntunga durahazi ego ndahazi sawa sawa uze kuregera amasaha mugabo wanje unyaruke ego ntutebeye ngo usange napfuye ndeyagiye temba ntereke aho rero ugiye urakanagara ngo genda kwaye ego mama ngwara na gatoya ingambere telefone sheri umuhimbiri w'umuhimbiri abesheri wanje ndamuronderaze dukora umuti ko kiranansesema aro yo sheri wanje nukuri ndagukumbuye uri he ubwo nturi kure nukuri sha nawe warampevye ntukinandondera none kuba ndi umugore w'umuntu gamana nivyo vyoca umutandondera menda guhe n'amakuru meza akuryohereza ca gihume ngo n'umugabo camandagaye catembagaye nyakuzimu cagiye ingo twiryohere dukora umuti nyaruka muriko mwana umugenzi wawe uwamuzanane nta kibazo nace tuzi ivyo twikorashera nyaruka ahubwo ndakurindiriye numva meze nawe ko urazi ko haheze iminsi myinshi tudahura kandi urazi irya karimbwa w'umuhimbira atacashoboye nyaruka rero nyaruka sawa ntari umugume wapanze akarere neza ngazi ntapfayo vuba sawa ntari biri nkadukoresha kanya basindi kure nta kibazo nyuma y'iminota ibasi bayi myinshi ni minota 10 tuza kuba dushitse sawa aremeye mviriza remana nije ntangura je we uzi tugiye ndazi ko ari guhondora mani je namaze kubyumva nije mwanza ntangura habaraza gutasiya wowe tugenda ahubwo ntaco reka tugende turayivuganira ashiko biri kose sawa amahoro ni sawa Jenashira yego no kuri kwimana uri wa mugenzi wanje ndashima bimeze gute none rero nshaje imishinga shaje ndashima vrima ariko rero yambwa imwe y'urukoti yagi umukoshi ngo n'umugabo rero kwameze nk'umugore mugenza mubwira batwe bo dufise tayi cyo gituma waje kurandaba ukacura abanije mukoma umviriza kwanza ndakubwire we uri ibintu by'iwanje sawa cyambe singomba umuntu afise ibivutavuta icyaka umugabo atabwanwa kuryama Mumbari nanga ibebura nk'abantu nk'abatwebwe twabworoye itayizi wanje nizo nkunda wow amasheri suko twatumwana tugende ngaha nomba bije tugende kasongo mbona we none iyimbwa bigere ndamusiga imbwa nize none hari imyaka ijana ingupfumbe yo songa libala oh yeah Allah
Oh no. Hani hagumye shari hagumye. Sheri. None sohoka we kuva kare ndugu bacaryamye mama we sohoka. Kasongo mbona wewe songa libala kasongo mbona wewe hello wajeshe yo Sawa. Muzaro wahishi. nahishije hari hasigaye gukaranga kasongo yeye Madame abo bavuye ngahani ba. ya pastor Papa. yo Niba pastor afunga afunga. vingaha kumsengera Uguse. mumbali na Genda uzanire amazi yo kunywa none. Nejo wabwiye abagabo kugusengera. Genda uzanire amazi yo kunywa. kasongo mbona Pastor arasenga kwe. wewe songa libala oh yeye Mbuvuza ni ba pastor je. bari baje kasongo mbona Nene wa muri wagabanutse. wagabanutse nari gupfasha ari yatababona ari imfura Aba pastor reko barasenga cyane. Nejo wabwiye abagabo kugusengera. bari mu Ukire neza. kwishira bari mu mpamvu Wowe bagabo kubasengera ntwara agasuka mu nzu. Erega ibintu biragoye.